Bakunzi ba Nox TV ndabaha ikaze mu kiganiro c'abakenyezi cyo kuri uno munsi aho twagendeye umumama ariko arakora umwuga wo gukora isuku ryo mu mutwe niko novyita. Reka imbere byose mbanze ndamuhe ikaze abanza aramutse abariko barakurikirana televiziyo yacu hamasha ababwira n'akazina kiwe turamuha ikaze. Namahoro muraho murakomeye. Je nitwa Ndirahisha Farida. Turakora isuku ryo mu mutwe ritubeshejeho. Nkaba nkora uyu mwuga twatanguye kuwukora kuva 1994. Urumva je naravyize imbere yuko ndabikora jewe narigeze kuvyiga ndavyiga amezi 9. Ego ndiko ndavyiga hama ndasubira ndavyigisha n'abandi. Antuka narigishije n'abandi. Sinashatse kubimenya DJ nyene, nashatse ko yuko twobimenya turi benshi. Twomenya turi benshi uyu mwuga. Ni nk'abantu 20. Ego abakiriya baraza, urumva turafise abakiriya bacu nyene. Ego bahumure nyene baba mama bakuze n'abakobwa n'aba jeune fille baraza. Kera nuno munsi sico kimwe kubera ibintu vyarahindutse. Mugabo turabibandanya tukora nta kibazo nta ngorane. Urumva ngaha tusokoza kwa fili zose. Tusokoza amashinyo. Nivyo bijya bariko barasokoza hariya. Tukakora amaperike, tugakora amaplante, turaplanta. Amaperike nibaza yuko wayabonye. Wayabonye hajyanye. Urabona ko ariko arasokoza kishinyo ciza cyane hariya. Urumva ni vyiza cyane. Urumva ko uyu mwuga twarawukunze. Urabona yuko mu gukora ikintu ubanza kugikunda. Umaze kugikunda ugagikundisha n'abandi. Bakakimenya kugira ngo mube muri benshi mukore aka kazi. Urumva uri kurakorera umuntu agashima ingene wamukoreye ni wahubwo aca hamagara n'abandi. Nk'ubunye tumukoreye nka perike tukayimukorera akayishima aciye nko mu barabara abandi bakamubaza. Uyo twakoreye acarangira abandi ati tugende kwa naka, tugende kwa Bisibo niwe yadukoreye iperike. Uranyumva? Tugende kwa Bisibo niwe yadukoreye iperike cyane, tugende kwa Farida niwe yakoze agagaperike. Intamami twebwe vraiment nk'ukunye hari umuntu aza afise umutwe muto, hariyo nundi aza atafise imishatsi mu mutwe akashaka yuko tumushira imishatsi atamishatsi agira. Urumva ngaho tuca tugerageza. Urumva imbere yo kubaha impanuro unye umugabo n'umugore bategezwa gufashanya. Umugore ategezwa gukora n'umugabo agakora. Urumva rero abadamu nkabo birigwa barasegereza. Ico nosaba nobabwira yuko boza tugafashanya tukabafasha kubigisha uyu mwuga. Urumva nabo batera imbere nkatwe. Baze barafasha abagabo babo kubera urabona ubu ni gufashanya. Nukuri baze turabaha ikaze. Tukorera Avenue de l'Amitié, Galerie Blessing Market niho dukorera. Ego abashaka kushaka kumenya uyu mwuga wacu karibu turabaha ikaze. Galerie Blessing Market karibu nimuze mwige umwuga.